mwaba muzi yuko amagara yo mu mutwe kugwaruka rugeze ku rugero rungana na 16.3%. Umugambi wanje witwa amagara yanje ubutunzi bwanje. Nkaba nzofasha ugwaruka rudatahurwa, ugwaruka tubona rusiba kw'ishuri utazi igituma rukora ibintu bidahwanye n'ivyo bwategezwa gukora kugira ngo rukore ruje ku murongo. Rero uwo mugambi wanje nkashaka yuko nogira inyigisho hama nkashiraho ahantu ugaruka rwose ruhurira kugira ngo ruvugane, twese tuvugane, mfise inyigisho naronse inyigisho kugira ngo tubwirane, umwe wese yisange, asigure, avuge ubuzima bwiwe, avuge ibiruhanze, igituma rumeze uko, hama dushobore kurutahura, hama nzonkorana n'uwavyize, n'uwize ibijanye n'amagara yo mu mutwe, hama adufashe. Rumaze kwitahura dushobore gushobora kubwira, kwitura aho babijejwe. Murakoze. Murakoze namwe Rina. Aho imbere yanyu hari ibiseke bitatu, twashaka yuko mutora mu giseke kimwe kimwe cose ikibazo muca mwishura. Banza uvange utubwire inomero y'ico kibazo. Ni nimero imwe. Nimero imwe. Mwosome ikibazo. Le 3 mars, le monde entier célèbre la journée internationale des droits des femmes. Quel est le but de cette journée? Ndagukosore gatoya. Mwavuze le 3 mars, ni le 8 mars. Le 8 mars. Le 8 mars. Merci. Le but de cette journée est de se rappeler les droits de la femme, les ouvrières qui ont perdu leur vie pour avoir ces droits. Merci. Murakoze. Mu kindi giseke mutore akandi gapapuro. Erina, ikibazo canyu ca mbere mugisubize mu giseke ego. Merci. Numéro 14. Quelle est cette commune de Bubanza dont le relief est constitué en totalité par la plaine de la Rusizi? Elle est traversée par la route nationale 5 et connaît la culture du riz et du maïs. Izina ry'ikomine k'iyo komine. Bubanza. Murakoze, subizayo agapapuro. Numéro 4. Il s'agit d'une expression française qui peut être utilisée en tête d'une note de bas de page, d'une remarque, afin d'attirer l'attention du lecteur sur un point important, une précision. Ico kibazo kikaba ari question à choix multiple. Choix ya mbere akaba ari etc. Ya kabiri ce qu'il fallait démontrer. Iyindi notez bien.
iya nyuma akaba ari exemple. Notez bien. Murakoze. Murakoze.